tahura kahise wubake ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Ibyo dusoma mu gitabo c'amasezerano y'Abarundi, amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo ry'icenda gitugutu umwaka wa 2023. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kino kiganiro cyacu tahura akahise wubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi, mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good, I got you. Murukurikirane rw'ibiganiro bijanye n'ugwimo bwo mu 1993 twaherukiye ku masezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi yatewe ko umukono ku igenekerezo rya 28 Myandagaro umwaka wa 2000 muri Tanzania mu gisagara ca Arusha, ari nayo tukibandanya. Ayo masezerano hari imigwi y'Abarundi batayumvikanywemo, bakavuga ko yoba adashobora gutorera umuti urama indyane z'amoko, bakavuga ko abayumvikanywe ko bagiye bambaye amakoti y'ubwoko nyene bakumvikana uko baja kugabura ubutegetsi. Uwo munsi dushaka turabire hamwe ico ayo masezerano avuga ku vyaha by'ihonyabwoko n'ikingwa ry'ico caha ndengakamere. Nkuko dusanzwe tubashikiriza kino kiganiro, turi kumwe na Kiki Daniel Ngendakumana, numwe mu batahuye akahise ku Burundi kandi yasomye amasezerano ya Arusha. Ndakuramukije Kiki Daniel. Mwaramutse, mwakoze kudutumira. Ndaramukije n'abandi bose bariko baratwumviza muri kino kiganiro. Tukaba kandi turi kumwe n'umwarimu wacu ariwe Muganga Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije. Mwaramutse Frank, urakoze gusubira kudutumira. Tubizeye ko tuza kugira ikiganiro cyiza kandi ndaramukije abaza kutwumviriza bose.
turacari ku masezerano ya Arusha n'amasezerano benshi bavuga yuko yaraje aje gutorera ikibazo amatati y'abarundi ibibazo indiane zari mu Barundi mu gihe gitonya yaragize ico amara ariko abandi barayatunga urutoke bavuga yuko kumbure yaje gusongera isibe canke yaje gushigikira ihonyabwoko ivangura canke novuga amacakubiri. Kiki Daniel, ayo masezerano warayasomye urayatahura, mbega wasanze avuga iki kubijanye n'ihonyabwoko, ategekanya iki mu gukumira ico caha c'indengakamere? Murakoze. Mu masezerano ya Arusha, mu masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yasinyiwe ya Arusha mu mwaka wa 2000, n'amasezerano yabaye mu gihe mu Burundi hari hasanzwe hari ikiza kidasanzwe. Bamwe bavuga ko cari caturutse kwigandagurwa ry'umuhisi Perezida Melchior Ndadaye hamwe n'ubwicanyi bwakurikiye bw'abanyagihugu. Ico gihe murazi ko mu biganiro biheze twagerageje kuvuga ibyo twashoboye kumenya, ibyo twashoboye gutohoza, ibyo twashoboye gukurikirana, ko hari igihe kinini c'intambara, bamwe bari mw'ishamba barwana, abandi muri politiki bariko baragerageza kurondera inyishu zishoboka zose, ariko inyishu isa nk'iya nyuma yabaye y'amasezerano y'amahoro kunywanisha abarundi yabaye yaterewe kw'igikumu yarusha mu mwaka wa 2000. Muri ico gihe n'imigwi yari kiragwana ibona guhagarika. Ni ukuvuga rero ko bari bahejeje kuganira ibijanye n'amahoro no kunywanisha abarundi. Ni ukuvuga ko ukurikiranye neza usanga bari baciye ijya n'ino ibibazo bidasanzwe byari byarabaye mu gihugu. Hariho ibyinshi bagiye baravuga, na cyane ko hari raporo cyane cyane ku byari byabaye mu 1993 yari yakozwe n'umugwi mpuzamakungu ONU. Iyo raporo ni raporo de Nations Unies ifise inomero S akarongo gahagaze 1996 akarongo gahagaze 682 yo kuwa 22 Myandagaro 1996. Muri iyo raporo bari bagerageje guca ijya nino ibyabaye guhera kuma imbere y'amatora, barakurikirana cyane barakora amatohoza ku byabaye ijoro ry'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, baratohoza barabona n'ibyakurikiye mu mitumba inyuma yaho hose kugira iyo tariki. Ikintu rero bari bashitse ko mu byo bise conclusion, ingingo y'amajana 483 bavuze ko bishimikije ibimenyetso bafise birakwiye kugira ngo bemeze ko habaye ico bise ngo les actes de génocide zakorewe mu Burundi, na cyane cyane ku bwoko bw'inkeho bw'abatutsi kuva ku itariki 21 Gitugutu 1993 n'imisi yakurikiye. Baca rero barabandanya ku ngingo y'amajana 486 baravuga ko naho bagende bisunze cyane kandi ibindi bimenyetso n'andi makuru bashoboye gutohoza ko hariho abantu bo mu basirikare n'abajandarume bagerageje hamwe nyene n'abanyagihugu b'abasivile bo mu bwoko bw'abatutsi bagandaguye abanyagihugu, abagabo, abagore n'abana bo mu bwoko bw'abahutu. Mugabo bagaruka ku ngingo y'amajana 487 bavuga ko ibimenyetso bafise bidakwiye bidahagije kugira ngo bashobore kwerekana bavuga mu mazina badondora bati abantu bakoze bino bintu bashobora kubibazwa ni naka na naka. Ikibazo urumva ko baca bagihebera ubutungane badashimikiye ko ngo ibyo twatoye ni ikibivuga. Mu ngingo y'amajana 496 baciye basaba rero ko ibyo byose byabaye bakeneye, na cyane ko ibyo byaha by'ihonyabwoko byakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi ko hakenewe ini komisiyo, hakenewe uruhara rw'amakungu kugira ngo
rushobore kwerekana neza icyabaye n'ababikoze ngo babihanirwe. Rero kiretse ko bace bongera ko bigoye ko ibyo bintu bishikwa ko ishyirahamwe mpuzamakungu ritabigizemwo uruhara rukomeye. Rero aya masezerano y'Arusha yarishimikije cyane cyane iyi raporo hamwe n'izindi zitari nkeya zagize zashoboye gukorwa ku bijyanye n'ibyaha bitari bike byakozwe harimo n'iby'ihonyabwoko. Hanyuma baca bagenda baremeza bimwe na bimwe mu byo bashoboye kuganira ko bagashikako. Icya mbere ni uko mu ntangamarara y'ayo masezerano haragaragara ko berekanye ko bafise ibimenyetso sindamusiga byerekana ko ibibazo byagiye biraba mu gihugu mu birimo harimo n'icyaha cy'ihonyabwoko hamwe no gukumirana. Bamaze rero kubyemeranya gutyo baca baraza mu kigabane cya mbere baca bacita inkomoko y'ibibazo byabaye mu gihugu, ibibazo bya jenoside by'ihonyabwoko hamwe no gukumirana. Baca bagenda batanze n'inyishu zishoboka. Urumva ikigabane cya mbere cyose cyagiye gishimikira ku byaha bijyanye n'ihonyabwoko. Baravuga ko baganiriye cyane, baraharira ku byaba byarateye ibibazo mu gihugu, aho izo ideologi z'ihonyabwoko zaje, ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha bihohotera agateka ka muntu, na cyane cyane n'uruhara rw'abanyepolitike n'inzego zitari nke zoba zagize uruhara haba ku rwego rw'igihugu, mu karere no mu makungu. Baca barabona yuko bategerezwa gushyiraho ingufu zidasanzwe zo kurwanya no kurandurana n'imizi icyaha cy'ihonyabwoko n'uburyo bwose bubaho bwo kugaburamwo abantu imigwi, bwo gukumirana no kwinubana. Turasoma rero mu ngingo ya 3 akarongo ka 3 baravuga ko uko biri kose hakenewe ko haba amatohoza y'ubutungane bwo rwego mpuzamakungu kugira ngo bashobore kugaragaza ibyaha by'ihonyabwoko, babitohoze ko neza, berekane n'ababikoze. Hanyuma bagaca bavuga ati ikindi nacyo cyiyongeye ko harakenewe umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi, nawo nyene ukajaho hisunzwe ikigabane cya kabiri cy'iyi protokole ya mbere, kugira ngo haboneke umuco kuri ibi bibazo byose abantu bibaza. Baragaruka ku ngingo ya 11 bariko baravuga iby'igisirikare n'umutekano. Baravuga ko na cyane cyane mu karongo ka 4 k'iyo ngingo ya 11 ku karongo D bavuga ko mu gihe gizogenwa n'inama nkenguzamateka urwego rwo gucungera imbibe, urwego rwo kwivuna abansi rutegerezwa kubamwo abantu bashika 50% bari mu mugwi umwe w'abahutu cyangwa abatutsi, kugira ngo bakingire ibyo byaha by'ihonyabwoko, kuko bari babonye ko igisirikare gishobora kubigiramwo uruhara, inzego z'umutekano mu gihe zifise akarangamutima kabi zikaba zifise n'ibigwanisho bicira umuriro, izo nguvu zishobora gukoreshwa mu buryo bwo guhohotera agateka ka zina muntu canke no mu gutegura cyangwa gushira mu ngiro icyaha cy'ihonyabwoko. Mu kigabane cya kabiri ku murongo wa 12 naho nyene bariko baravuga ibijanye n'ingene boshiraho inzego mfata kibanza, naho nyene baragerageje kubivuga ko bategereza kuraba ku buryo ibyaha byabaye muri kahise bitegereza kugwanywa, na cyane cyane ko bategereza kwiyumvira ukuntu bakumira icyaha cy'ihonyabwoko n'ikumirana hamwe no kudahana. Urumva ko mu masezerano y'Arusha babigaruka ko cyane. Mu ngingo ya 18 naho nyene barabivuga
ko bategerezwa kurwanya ibijyanye no kudahana mu gihe c'intwaro mfatakibanza, ko naho nyene biba biri mu ntumbero y'uko intwaro mfatakibanza itegerezwa gushiraho ibwirizwa nshingiro, igashiraho n'umugwi mpuzamakungu wigenga uza gutohoza ibyaha by'ihonyabwoko n'ababikoze kugira ngo bashobore guhanwa. Ibyo urumva birasabwa muri icyo kigabane cya kabiri. Mu kigabane cya gatatu, muri protokole ya gatatu, kuva kuri kigabane cya mbere, chapitre ya mbere, article ya mbere, kuri alinea ya gatatu, niho bavuga ko bategerezwa twibukanye ko ikigabane cya gatatu kivuga ku bijyanye n'umutekano n'amahoro. Niho bavuga ko bategerezwa kugerageza ukuntu bakingira imigwi y'abarundi yose uko iri kose, bagakinga ibijyanye no guhirika ubutegetsi bya kudeta n'ibyo kuvangura bise segregation hamwe n'ihonyabwoko. Akarongo k'icenda kavuga ko kizira ikaziririzwa ko hashobora gutegurwa ibyo bise remirise, ya migwi yitwara gisirikare ishobora kuba yegamiye imigambwe canke ibindi, ko kizira ikaziririzwa gushinga amashirahamwe canke iyindi migwi y'iterabwoba, na cane cane igendera ku bikorwa ku vyiyumviro les idéologies génocidaires vy'ihonyabwoko. Ibyo rero birabuzwa mu masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi. Ikindi bashimitse ko muri iki kigabane cya mbere nyene muri protokole ya gatatu, nuko hategerezwa kubakwa ama ideology mashasha ashira imbere amahoro, ashira imbere ubumwe. Nibyo byonyene bitegerezwa kwemerwa mu gushiraho ibijanye n'ivy'imigambwe no gukora za propaganda canke gukwirakwiza ivyumviro vy'imigambwe. Hagategerezwa kurwanywa cane cane gushiramwo ivyumviro vy'ihonyabwoko, ivyumviro bivangura, ivyumviro bikumirana canke ivyumviro vy'urwango. Aha nyene kuri article ya gatatu bari bagerageje gusigura ukuntu ibijyanye no guhohotera hamwe n'ibijyanye n'umutekano muke byatewe cyane cyane n'abaserukira abandi muri politiki no mu ntwaro, no baserukira amadini hamwe n'abandi benshi mugabo bashobora kuba bakorera muri recadre technique. Abo bose ko bagize uruhara rudasanzwe mu ikwirakwizwa ry'ivyumviro by'ihonyabwoko. Mu kigabane cya 14 turacari muri protokole ya gatatu, niho rero bavuga ko abagize inzego zo kwivuna basi n'inzego z'umutekano bategerezwa kuba bari mu bitigiri bingana kugira ngo bakumire ko hiyadukiza abashobora gushira mu ngiro ibyaha by'ihonyabwoko. Mu kigabane cya kabiri niho basabye cyane ko haba chapitre ya kabiri article ya 23 mu karongo ka kane, niho hari ko bikenewe ko haba inzego zo rwego rw'igihugu, icyo bise observatoire national zo kubijyanye na genocide, hegemonie et domination ethnique, oppression et exclusion hamwe n'amacoup d'etat hamwe n'ubwicanyi bwa politike n'icuruzwa ry'ibigwanisho n'ibindi byinshi. Izi nzego urumva ko harimo urwego ruri ngombwa ruza kurwanya no gukumira icyaha cy'ihonyabwoko. Kuri article ya 25 naho bavuga ko mu bijyanye no guhagarika intambara burundu byo bita ngo cessez-le-feu, barabisigura neza bavuga ko tuzokwemera neza ko igihe ibya cessez-le-feu byaheze, mu gihe ibyaha byo guhohotera abanyagihugu, abasivile, ibintu byo kwica abantu, ibintu byo gutunga ibigwanisho cyangwa gupfunga abantu wisunze umuhoye ubwoko bwiwe canke ibyo yiyumvira canke umugambwe arimo canke kwigisha abantu urwanko rufatiye kuri ibyo by'ubwoko,
canke guha ibigwanisho abasivile canke gukoresha abana mu vya gisirikare canke gufata ku nguvu abakenyezi canke kwigisha ivya terorisme canke no kwigisha ivy'abanyabwoko n'iki ibyo byose niho tuzomenya ko habaye cessez-le-feu byose bihagaze burundu. Ibyo bivugwa mu masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi. Aha rero hari ikindi kintu gikomeye kiza muri iyi protokole ya gatatu mu ngingo ya 26 bavuga ko baba bariko baravuga ibijanye na bimwe by'ikigongwe c'agateganyo amnesty. Baravuga bati amnesty irashobora guhabwa abantu bose bari mu bagwana bari mu gisirikare canke bari mu ishamba bakoze ibyaha muri iki gihe c'intambara, ariko ntibyemewe iki kigongwe c'agateganyo nticemere guhabwa abantu bakoze ibyaha by'ihonyabwoko, abantu bakoze ibyaha byo mu ntambara, abantu bakoze ibyaha byo guhohotera abantu. Abo bose n'abagerageje kwinjira mu gihe mu byo guhirika ubutegetsi kudeta nabo ntibahawe ubu budahangarwa bw'ifata kibanza bivugwa kuri article ya 26 muri protokole ya gatatu y'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi. Ibyo byose byagiye biravugwa kugira ngo abantu bazomenye ko byagiye mu ngiro, byagiye bigaruka ko muri protokole ya gatanu ivuga kuri nibiki byemeza ko aya masezerano ashobora kuzoja mu ngiro. Aha rero article ya gatandatu niyo ivuga byinshi ku bya genocide, ku by'ibyaha byo mu ntambara n'ibindi byaha byo guhohotera agateka muntu. Bavuga ko hategereza kubaho komisiyo ya suivi, komisiyo ikurikirana ibi bintu ko biriko biraja mu ngiro kujya byavuzwe muri protokole ya mbere, ibijyanye no gukingira, kurwanya no kurandurana n'imizi ibyaha by'ihonyabwoko, ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byo guhohotera agateka kazina muntu. Ikindi rero muri izi garanti bavuga n'ibijyanye no kunywanisha abarundi, ko abantu bose basinye kuri aya masezerano baca baja mu banyagihugu kwigisha, ko baca baja kumvisha abantu bose ko bategereza kuyoboka uwo mugambi wo kunywanisha abarundi no gusubiza hamwe. Nibyo novuga ko mu masezerano yo kunywanisha abarundi y'amahoro no kunywanisha abarundi yaterewe ku mukono mu gisagara ca Arusha. Umva yasinywe ko n'abarundi nko twavuze mu kiganiro giheze. Muri aya masezerano haravugwa cyane ikibazo c'ihonyabwoko n'icyasigaye inyuma, ariko ntibyabitomoye neza nk'uko batari urwego navugwa rujejwe iby'ubutungane kandi batabifitiye uburenganzira. Baravuze neza baratomora ko hakenewe urwego mpuzamakungu rwojaho rukaza kubitohoza rukerekana uko byagenze n'ababikoze. Mugabo bari berekanye n'ibitegereza gukorwa, cyane cyane ko naho twaciye ku mayange muri kigabane cya mbere protokole ya mbere ingingo ya 6 ivuga byinshi. Ivuga ibyo gukinga ihonyabwoko, ikavuga gushiraho uburyo bwo kwigisha abantu bumwe no kunywanisha abarundi, gushiraho urwego rwo gukinga ihonyabwoko, gushirwaho ibijyanye n'umunsi wo kwibuka ku barundi bose bahitanywe n'ibiza byabaye, n'ibyo gushiraho icibutso kimwe abantu bose bashobora guhurira ko bibuka abo twabuze, cyanditswe ko amajambo ngo ntibizosubire, cyo bise prijamesa. Hamwe nuko rero bari basabye ko inyuma yo gushiraho umugwi ujeje gutohoza no gushiraho
no kwandika neza akahise ku Burundi no gufasha abarundi kunywana no gusubiza hamwe bari basabye ko haca hajaho byihuse urwego mpuzamakungu rujeje gutohoza ibyaha by'ihonyabwoko, ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byo guhotera agateka kazina muntu, ikerekana kuva mu gihe c'akahise kuva Burundi bwikukiye na cyane cyane gushika ku munsi aya masezerano aterewe ko igikumu bigaca iyo komisiyo nyene ikagenda yise izina ibyaha byabaye, ikagenda yerekanye ababikoze no kuvuga uruhara rw'umwe ari we wese, hanyuma iyo raporo igaca isubira igahabwa ONU niba bamaze kwemeza ibyaha by'ihonyabwoko ONU niyo guca imenyesha ikora. Niho rero bari bavuze ko ni n'amaraporo ategereza kuyisungwa na cyane cyane muri ibi byaha bikomakomeye. Hari raporo White Teka yo 85, hari raporo z'ama ONG zo 94, hari raporo zo 94-95 z'abaambasaderi Simeo Ake na Martin Usrid, hakaba na raporo ya komisiyo twavuze kare, raporo ya komisiyo internationale d'enquête des Nations Unies yo mu 1996. Urakoze cyane Kiki Daniel, uraduciriye ku mayange neza. Byumvikana ko wasomye amasezerano ya Arusha, uratubwiye uko muri Arusha bavuga iby'ihonyabwoko cyangwa ibindi byaha byagiye bibaho mu Burundi muri kahise n'ukuntu byo kingirwa uko babivuga muri Arusha. Muganga Rugambarara, dufise mu Burundi amashirahamwe aharanira ko hemezwa ihonyabwoko ryakorewe abahutu n'abaharanira ko hemezwa ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Ni kubera iki muri ayo masezerano atahonyabwoko na rimwe mwashoboye kwemeza, kandi mubizi ko habaye injyane nyinshi mu Burundi? Abo baharanira mwibaza ko boba bagamije iki gihuye canke gihushanye n'intumbero y'amasezerano yarusha? Urakoze kuri ico kibazo. Uvuze uti ndabisume neza nube yuko numvise ngatahuye ikibazo ushaka kuvuga, yuko atahonyabwoko nimwe twemeje. Ibyo nivyo uvuze. Icyambere notangura kuvuga ko ngaha nuko uburenganzira bwo kwemeza ihonyabwoko, kuko ni crime, ni ubwicanyi bukomeye cyane, ni sentare, kandi sentare ikaba ari sentare mpuzamakungu. Uko tumaze kubibona mu isi yose, harabaye ibyo bita ihonyabwoko mu bihugu bitari bike. Turavuga i Buraya, twavuga ati ihonyabwoko ryabereye muri 40 gushika muri 45 y'abayahudi. Harabaye ihonyabwoko ryo muri Armenia, kuba Armenia yoba yarakozwe n'abaturk 1915. Harabaye ihonyabwoko yo muri Yugoslavie, habaye yo mu Rwanda, i Burundi. Izo zose kugira ngo zemerwe zabanje guca muri sentare mpuzamakungu. Naha akarorero notanga kanini kugira abantu babitahure neza, nuko ubwa mbere novuga akarorero ko muri Armenia. Gushika ubu hariho ibihugu byemera igihonyabwoko, ariko nta sentare mpuzamakungu yavyemeje. Ni ukuvuga ko abo bararikoze ntibakurikiranwa gushika ubu, kuko sentare mpuzamakungu ntayashinzwe kugira ngo berekane koko ibimenyetso vyose, kandi ibimenyetso
ndizeye yuko abo bose bamuhejeje kuvuga bavuga iby'ihonyabwoko i Burundi babizi ibyo bimenyetso, babe babizi, babitondeke, barabe yuko byose bimenyetso bihari kugira ngo ibyo bimenyetso byerekanwe. Wewe uriko urarega ntushobora kuba icyo bita mu gifaransa juge et partie. Wiciriye urubanza uremeza yuko haba ihonyabwoko. Aha twese turabivuga yuko turavye ibyabaye mu Burundi kandi mu masezerano y'Arusha turabishikako mu kigabanire ca mbere ca protokole ya mbere turavuga mu ngingo ya 3 akarongo ka 3 turavuga yuko twese twasinye ku masezerano turemeza yuko hari abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi bishwe kubera ubwo bututsi bwabo. Tukongera tukavuga yuko hari abarundi b'abahutu nabo nyene bishwe kubera ubwoko bwabo. Sinzi rero icyo twari kurenza ko ngaha, kuko icyo twarengeje ko twamaze kwemera yuko ikimenyetso cya mbere cy'ihonyabwoko gihari, ibindi bimenyetso bisigaye twabishinze komisiyo, twasabye yuko baca bashyiraho kugira ngo ibyo bimenyetso byose babitondeke, bace bemeza yuko habaye kuko ihonyabwoko kandi ko abayikoze ari aba n'aba, hagaca hashingwa tribunal. Biranditswe mu masezerano y'Arusha. Rero sinumva ibibazo binini abo bahanira ubuhonyabwoko bw'abahutu cyangwa ubuhonyabwoko bw'abatutsi, ko twese n'ibyo twashize imbere. Twese mu bisanzwe twotegerezwa, leta ihari yari gutegerezwa kuvuga ati iki kibazo koko tugitorera inyishu. Twebwe ntidushobora kuba twicira urubanza, reka dusabe amakungu adukire urwo rubanza. Nibyo rero byasabwe mu masezerano y'Arusha. Sinzi ko ndakwishyuye ku kibazo wari urabaza. Biranditse neza mu gifaransa, ndabisubiremo. Les parties reconnaissent que des actes de génocide, des crimes de guerre et d'autres crimes contre l'humanité ont été perpétrés depuis l'indépendance contre les communautés ethniques Hutu et Tutsi au Burundi. Baba rero abari mu ishyirahamwe riharanira ihonyabwoko ry'abahutu, haba abashyira imbere guharanira ihonyabwoko ry'abatutsi, inyishu kuri twebwe iri ngaha. Ikongera ikaba mu bijyanye n'intambwe zindi zitegerezwa gukorwa mu gihe habaye ubwicanyi. Ubwicanyi busanzwe, wewe bakuteye mu nzu yawe urarega muri polisi, tinashikiwe n'ibi, banyiciye umwana, banyiciye umugore, bankomerekeje, uribaza ko ari banaka, ariko ntiwicira urubanza. Uca witura sentare, uca witura abapolisi, bakaza bagatangura kugira ankete ya mbere, kandi ankete ya mbere ntikogwa n'umucamanza, ikogwa naho mu byo bita parquet general, ni ukuvuga abajejwe kugira amatohoza, bakagira icyo cegeranyo. Bamaze kugira icyo cegeranyo bakemeza ati amatohoza twashitse ko atwereka ko
habaye ubwicanyi. Aha twavuze yuko twebwe tubiraba uko tumaze kubibona habaye ihonyabwoko. Polisi yaraje, iyo polisi nayo ni rya komisiyo twasavye tukiri no mu biganiro muri convention de gouvernement. Iyo komisiyo niyo yashizeho raporo muri 1996 niho yasohoka. Iyo raporo yaremeje yuko habaye isanira y'ihonyabwoko ku batutsi. Icyo bituma mvuga ni acte de génocide nk'ubu twabivuze ngaha, biranditswe mu masezerano y'Arusha. Hari hasigaye rero yuko abo nyene nk'uko muri iyo komisiyo babivuga, kuko muri iyo komisiyo baravuga ati hariho n'ubwicanyi bwabaye muri 1922. Twifuza yuko komisiyo dusavye yoba ifise ububasha bw'ubucamanza, yoheza ikaraba n'ibyabaye muri 1972, ko amatwi adusumira cyangwa uko twabyumvise uko twabibonye hoba harabaye naho nyene ihonyabwoko ku bahutu. Byanditswe muri iyo raporo yo muri 1996. Kiki yari yagerageje kuyica ko ku masonga, ariko benshi barayitwaza bavuga yuko habaye ihonyabwoko, benshi barayitwaza iyo raporo yo muri 1996. Hama uno munsi naho severe ni komisiyo yashinzwe yisunze amasezerano y'Arusha, ariko uno munsi nayo iri kusaba kuvalida ihonyabwoko ryabaye muri 1972. Mbega abo babikora none bo babagamije iki? Urumva nk'uko nabivuze, kuba juge parti wese afise ububasha arabigira, ariko kuri jewe nta kintu aba ashitse ko. Arashobora kwinezereza yuko yavuze ko habaye ihonyabwoko y'abahutu, habaye ihonyabwoko y'abatutsi, ariko bizoguma aho mu gihugu. Icyo tuba dukeneye nuko icyitwa ihonyabwoko koko yemezwa n'amakungu. Rero abo bose bariko baraduga hejuru, narigeze kwandika urwandiko ndabakebura, ndabaha impanuro. Abo bose nibaza ko batwagwa cyane cyane n'ibishobisho. Nibabanze bamenye yuko kugira ngo ushike kwagiriza icyaha hariho intambwe utegezwa kugira. Nabahaye akarorero kuko utewe mu nzu nabo nyene ntacagenda agasimbira ku muntu ati niwe watwivye, niwe watwikiye abantu, akicira urubanza. Arashikiriza inzego zibijejwe, zaba inzego zo mu gihugu, zaba inzego zo hanze, mu gihe ari ibijanye na ibyo bita crime imprescriptible. Iyo bavuze imprescriptible ni ukuvuga yuko naho uba winyegeje hehe bakurondera bakagufata. Rero niba bashaka gusa kwinezereza bagafata abari hagati mu gihugu, kumbure biciye n'urubanza, ako novuga ko ari akarenganyo. Ibi rero bariko barakora no bishira mu ngingo ubwa mbere y'ibishobisho kandi y'akarengane. Nibashire mu ntumbero twashize imbere mu masezerano y'Arusha, bareke ibishobisho, hanyuma intambwe y'ukuri yo gushika kwemeza koko mu makungu yuko habaye ihonyabwoko y'abahutu mu Burundi, ihonyabwoko y'abatutsi mu Burundi, amakungu avyemeze, niho rero n'ababikoze boshobora gukurikirana. Ariko gushika ibyo mbona, yaba igishirahamwe rivugira abahutu cyangwa ishirahamwe rivugira abatutsi, mbona batwagwa cyane n'ibishobisho, bakanahakana ibyavuye mu masezerano y'Arusha, kandi bitanga intumbero nyayo yoshobora gudushikana kuri
inyishu y'ukuri. Nobakebura gatoyi nkababwira nti ahubwo yaba bose bo kwandikiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU bitwaje ijya raporo yo muri 1996 bagasaba yuko nk'uko leta y'imfata kibanza yabisabye, kuko naramaze kubona yuko leta yari irongowe na Perezida Buyoya na Perezida Ndayizeye barungitse ikete nk'uko twari twabisabye ryo gusaba ko iyo komisiyo d'enquête judiciaire yoshirwa mu ngiro. Yaba rero bifuza koko ukuri bokwandika umwe wese mu cicaro ciwe bandikira ishirahamwe ONU bagasaba yuko ikete ryanditswe na leta tumaze gushira umukono ku masezerano yoshirwa mu ngiro, nta kindi. Aho nibaza ko amatati yogabanuka, abantu bakarindira yuko bishurwa, batishuwe bakishuza, bakava mu bishobisho baza baravuga ngo n'aba barafuvya ihonyabwoko n'ibindi. Nibakurikire ivyo twashize imbere dushira umukono ku masezerano y'Arusha, nta kindi. Naho bagumye bavuze induru gutyo mu karere, ntaco bazoshika ko namba. Abajejwe ico kibazo barahari, ni ishirahamwe mpuzamakungu rifise amakomisiyo yayo, nibabikurikirane rero. Baracafise inguvu zo gukurikirana ibintu, ntibata umwanya yo gutuka aba n'aba, ahubwo bashinga ijisho kwishirahamwe mpuzamakungu, kuko niyo biri byose, nta handi biri. Murakoze. Bayasinye Arusha ariko yasinywe n'abacu, uwayishyura yabonyemo inyishu zacu ku bibazo by'u Burundi igihugu cacu, uyagwanya yo batazi canke se wacu, birashobora ko atazi iyo twavuye iwacu, tugashirwa n'abangushi mu bitari vyacu, dushaka gusubira mu vyacu hamwe n'abacu. Wamugwe mva makungu nuzu dufashe iwacu, hari ivyaha bitabarirwa vyakorewe iwacu mu mingo yose no mu bice byose. Karagace k'icese amasezerano yacu ni cese dukesha Kiki Daniel afashijwe mu citabirizo n'umuririmbyi Kiki King Ian Star. Kiki Daniel warasomye amasezerano ya Arusha kandi watubwiye ivyumvikanywe ko mu ntumbero yo kugwanya no gukinga canke gukumira ihonyabwoko. Nizihe muri izo ngingo zashoboye canke zashizwe mu ngiro? Murakoze. Mu masezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi bashitse ko batanze ivyifuzo vyinshi bija gushirwa mu ngiro kugira ngo tube mu Burundi buzira ihonyabwoko. Muri izo ngingo hari izorohereza abanyepolitiki n'izindi ziza gufasha baba abahuye n'ivyaha vy'ihonyabwoko, ababihombeyemwo abantu n'ibintu n'ibindi bitari bike. Muri ivyo novuga ko hagiye mu ngiro bike cyane ugereranije, kuko kiretse ko nk'ibisaba ibitigiri bashira mu nzego, urumva ibibanza bagabura, ibyo byagiye gushimikirwaho cyane, kuko inyuma y'amasezerano asinywa bariko baraganira n'abari mu ishamba bagwana, barashize imbere cyane ibijyanye no kugabangana ubutegetsi, cyo bise le partage du pouvoir. Ivyo bibanza rero bimwe muri byo byarubahirijwe. Ubu mu gisirikare baravanga bo mu ishamba n'abari bari mu gihugu, no mu kwinjiza abashasha abana hari ivyo bagerageza kugira ngo barabe ko ivyo bitigiri bikwira. Ibindi ni vya bitigiri byo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Ivyo urabona ko bavyitwararika kuko babikuramwo ikintu, ariko mu bindi bidajanye n'ibibanza urabona ko bisa n'ibidatomoye. Icambere murumva ko bari basavye ko
vyihuse hacajaho umugwi mpuzamakungu uza gutohoza ibyaha by'ihonyabwoko n'ibyaha byo mu ntambara n'ibindi bikomeye cyane. Uwo mugwi ntiwigeze ubaho, ntaho twigeze tubona, no kuvuga ko ubunye tukiri mu kutamenya ibyabaye neza n'ababikoze. Urumva ko ico ni cambere kitakozwe. Ikigira kabiri, hari umugwi wo gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi wari ushinzwe gutohoza ibyabaye, kwandika neza akahise k'igihugu no gufasha abarundi bipfuza ibyo kunywana no gusubiza hamwe. Uwo mugwi biritwa ko wagiyeho, ariko wagiyeho utevye ugeranije n'igihe wari wategeza kugiraho, nawo baca barawuhindurira ibyo ukora. Ubunye ukora aho gukora ibyawo byari biwuraba wari wagenewe, guca ukora bya bindi bya wa mugwi mpuzamakungu wategezwe gukora. Murumva yuko ahonye harimo agahaze kandi kanini. Ikindi, hari umugwi wategeza kugwanya no kurandurana n'imizi iby'ihonyabwoko, Uburundi bugafatanya n'ibihugu byo mu karere. Uwo mugwi abarundi biragaragara ko batawurimwo, nta kimenyetso na kimwe bigaragaza ko ahantu bawugiyemo. Uwo bashizeho mu gihugu nta bikorwa twabonye ukora. Murawuzi utwagwa n'umuntu yitwa Jean de Dieu Mutabazi. Uwo mugwi nta gikorwa na kimwe je mbona ukora kuva witwa ngo uragiyeho, bisa nk'uko umenga ni kibanza nawe bamuhaye n'abari kumwe kugira ngo bashobore gufungura ku mukate w'igihugu. Ikindi ni bijanye n'ubutungane. Murumva ko hategerezwa ko ubutungane buza bukaba bwohana canke bugatunganiriza abahuye n'ivyo bibazo. Ubwo butungane turabona aho bwagerageje ngo buriko burahana abantu buba baragize uruhara mu itembagazwa canke igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Perezida Melchior Ndadaye, ariko ni urubanza nabwo nyene rutagiramwo umuco ukwiye, ni urubanza rutigenga, kuko mwumva ko ntushobora gufata ngo baratembagaje bagerageje gutembagaza ubutegetsi kandi n'ivyakurikiye tubizi, ntihagire n'ikimenyetso c'umuntu n'umwe ubona ko yafashwe canke yakurikiranywe. Mwumva ko ubutungane ku bijanye n'akahise bwarahengamye, ntibwakurikije intumbero y'ibyo twasomye canke vyanditswe bigategwa ko umukono muri aya masezerano yo kunywanisha abarundi no gusubiza hamwe. Ikindi ni nk'ibijanye n'uko abantu bahuye n'ibi vyaha bigatuma bahunga, bigatuma banyagwa ivyabo, bigatuma bata izabo. Aba bantu bategerezwa gusubizwa mu zabo, bakubakirwa amazu, bagatahukanwa. Nivyo hari abarundi bahungutse nyuma y'aya masezerano, ariko n'abahunze nyuma yaho babaye benshi gusumba. Ni ukuvuga ko iyi ngingo itubahirijwe neza. Hari n'abakiri mu gihugu mu makambi y'abateshejwe zabo bari mu gihugu hagati badashobora gusubira mu ngo zabo. Ni ukuvuga ko hariho agahaze mwishirwa mu ngiro ry'ingingo ngenderwa ko zari zatanzwe kugira ngo ibyaha by'ihonyabwoko bigwanywe, bimwe bishoboka byongere bihumurize abarundi bahumure. Ikindi cyavuganye ko mu byari muri aya masezerano ni ikijanye n'inyigisho l'education. Abanyepolitike n'abandi bose bari basabwe ko baca bagenda guhera ku murongo bose basidukana n'iyonka, bigisha abarundi ibijanye n'amahoro, bigisha abarundi ibijanye no kunywana, bigisha abarundi ibijanye n'ubumwe. Ibi bintu nta migambwe yakoze iyo programme ngo iyishikeko. Ahenshi ahubwo wumva ko hasubiye kwiyadukiza imvugo za politike, imvugo canke inyigisho muri politike zigaruka zisubira kunywanisha abarundi canke zisubira kuvyura ibisebe vy'akahise. Nta bitari mu nzira yo kunywanisha abantu, ahubwo biri mu nzira
yo gusubiza abantu kwamana umutima uhagaze basubira kurara ntibuca izi nyigisho namwe murazumva hariho amaradiyo menshi adahumuriza abanyagihugu ibyo ashikiriza hari ibiganiro bitunganywa hariho n'abarongozi babivuga menya bagaragaza ko urwango rw'ubwoko rudashobora guhera ahubwo basa nk'abariko barasasira indava uturero ni twinshi cyane ntawo tuvuga ngo duheze turazi n'abana bugwaruka batoya cyane twokwibaza ko aribo Burundi bw'ejo kumbure aribo ejo n'ejo bundi bazobazwa iby'igihugu ariko aho kwigishwa ubumwe aho kwigishwa kunywana aho kwigishwa ko ibintu twabeshwe izi ideology zigabura zigakumirana zaje kutwononera zikwiye kuvaho no kuranduranwa n'imizi ahubwo bikagaragara ko bazisasira indava mu nyigisho no mu biganiro bitangwa hirya no hino kuvuga ko iyo umaze gutangura porogaramu ukayigisha abana batoya bari munsi y'imyaka 5 imyaka 10 bakirirwa baratamba bakirirwa baririmba indirimbo zirimo urwango zirimo amacakubiri indirimbo zigarukana bya byiyumviro bya kera by'ihonyabwoko twategereza kwigisha tukavamwo ucubona yuko porogaramu y'amahoro no kunywana kw'abarundi bigendeye kuri vision akora udarushari kirazana iyo porogaramu itari kirakurikizwa urakoze cyane Kiki Daniel reka muganga kumbure duse nk'abasozera ikiganiro muja gusinya ku masezerano ya Arusha mwari mwifuza gutora umuti cyaye gushiraho ikintu cyo tuma indiane canke amatati ari mu Barundi bihera bivaho ariko uno munsi turabona ko inyuma yo gusinywa kwa Arusha byarabandanije mbega nuhe muti urama mwebwe Dr mubona wofasha mu gukemura ibibazo by'ihonyabwoko bivugwa mu Barundi nuhe mwihwezo mwogira gwishigwa mu ngiro ry'amasezerano ya Arusha urakoze nukuri birababaje kubona kuva twikukira iki kibazo cyavuzwe na Jean Paul Harwa ubwa mbere avuga ati hari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kitaratorerwa inyishu n'abarundi bonyene mu byo twabonye muri kahise ka hafi muri 60 twikukira turwanira kwikukira tukanikukira abarundi inyuma y'umuganwa Rudoviko Rwagasore bari batoye kunywana bari batoye kuba abarundi kuko nibyo yashira imbere bari batoye kwijukira iterambere bari hamwe hanyuma abanyepolitike bonyene barabisambura kubera ukwikunda kubera kudakunda igihugu kuvuga ko twaronse icyo twama tuvuga mu gifaransa mauvais leadership ukurongora abandi mu gihugu cy'u Burundi abo bashira imbere abavugwa cyane n'ababarongora mu macakubiri turavye intwaro zagiye zirakurikiranwa zose bazishira ko amazina y'amacakubiri ni intwaro y'abahutu ni intwaro y'abatutsi murumva yuko uko bizoguma kose uko nta mahoro tuzoba turi kuturaronka turakeneye yuko haza koko intwaro yitirirwa abarundi kuko turabarundi kandi igakorera abarundi iyo turayinyotewe cyane kandi ndifuza yuko urwaruka cyane cyane kwima amatwi abashaka gukomeza muri izo intwaro z'abahutu intwaro z'abatutsi barwanire koko intwaro y'abarundi nk'uko Rwagasore yari yabidukoreye akanategeka abo bari kumwe yuko yoba ariyo ntumbero iragigiwe rero abanyepolitike b'abarundi bararyonoye none twukebura urwaruka
rugasubira rugasoma neza ibya Rwagasore rukavyiga kugira ngo rugarukane iyo ntumbero nyayo. Vyoba vyiza kandi yoba ari intambwe ikomeye cyane ku bari ku butegetsi bw'ubu. Bagiye nk'abambere mu ntumbero yo kwitwa intwaro y'aba n'aba, nabo nobakebura kuko nibo bafise ingoma. Iyo ngoma rero nivugirizwe bose. Intumbero twari twayishize mu masezerano y'Arusha. Nosaba nk'uko bamaze iminsi baja mu gihugu barondera inyishu kuri ca kibazo, iki kibazo nyene c'amoko ko yohava canke atohava, kuyakura mu mpapuro ntaco bimaze. Nibayakure mu mitima, bavyigishe kuko ko vyohava, kuko gushira ibice byaba mu nzego, ibyo byari bisanzwe kugira ngo twerekane yuko ikibazo bamwe bashyira imbere ko hatwara ubwoko bumwe, icyo kibazo kitosubira kuba ikibazo. Rero nobakebura nkababwira ko ku ntwaro ya Bagaza, Repubulika ya kabiri, harabaye intumbero yo kuvuga ati ntimusubire kuvuga iby'abahutu, ntimusubire kuvuga iby'abatutsi, turabarundi. Kandi mu ntumbero yo gutera imbere, iyo ntwaro ya Bagaza yarakoze ibitari bike, turabishima. Ariko aho novuga habaye amakosa, nuko icyo kibazo cyo kuvuga ngo nta bahutu nta batutsi bahari nticicariwe neza kugira ngo kive mu mitwe y'abantu. Urashobora kuvuga ati ntimubivuge, ariko ntuzoba uri mu mazu yose, ntuzoba uri n'aho iperereza ryabo ryari rikomeye, ntiryabujijwe yuko paripehutu yigisha igakomera mu gihugu. N'ubu inyigisho yabivuze bikwiye, inyigisho zirahari zo kuvavanura n'akaranga k'abarundi. Izo nyigisho ntituriko turabona yuko koko leta izigwanya, zaba iz'abahutu cyangwa iz'abatutsi, uko zirahari. Abashaka kuguma barwanira ubuhutu, abashaka kuguma barwanira ubututsi barahari, ariko yaba abari ku butegetsi ubu bavyifuza yuko ibintu vyohinduka, nibo twokibura imbere y'abandi bose. Nk'uko nabivuze, nibo bafise ingoma, bashaka ko ingoma iba ingoma y'abarundi, byoshoboka. Aha niho novuga, ariko hariho turavye kuri aya masezerano, abagiye twese twagiye gushira ku mukono ku masezerano y'amahoro no gusubiza hamwe, ntitwagiye n'umutima umwe. Hariho abagiye bafite umutima mwiza, barahari, bemera koko, ariko no kwivuga jewe mu wa mbere, bemera koko yuko ugusubiza hamwe bishoboka. Ni naco gituma nguma ndwanira aya masezerano, kuko ndemera ko intumbero twafashe naho atari Bibiliya, ariko ishobora gufasha abarundi bakagenda mu nzira y'ukumvikana. Si inzira yoroshe ndabizi, ariko iciye mu nyigisho nyazo, iyo nzira yote bigashika. Mugabo habuze rero umutima, icyo no kwita intumbero y'umutima yo gusubiza hamwe ntayihari. Dufise imitima yo kuguma turi mu mpari, yo kuguma dudoma ku rutoke, yo kuguma twagirizanya,
iyo rero nibaza ko twoyishyira iruhande kuko inzira zo gutorera inyishu gushika ku manza y'iby'ihonyabwoko n'ibindi, izo nzira zirahari mu masezerano, twokumvikana tukayakurikirana, twoheza tugashika ku ntumbero nyayo, abarundi bahindure iyo ngendo, iyo ntumbero nita attitude negative baje muri attitude positive kuko birashoboka. Numira rero abantu b'umutima mwiza barahari Burundi yo gushigikira koko iyo attitude positive twifuza ku barundi bose, tubone ko turi abarundi, ko Uburundi ari umurima rusangi kwa twebwe twese, dukwiye kubugendera, dukwiye kubwubaka, turazi twese ibyabaye, byari byoroshe dufise umutima wa attitude positive yuko twobishikako. Murakoze. Ego cyane Dr. reka ndagushimire, kumbure nizere ko ku munsi wa mbere kandi muzo twigisha kandi kubijanye n'amasezerano yarusha, kuko uno munsi niyo turiko turashimikira ko nico gihe tushitse ko kugira dushobore kuyavuga kandi dushobore kuyigisha, kugira uno munsi abariko baravuga yuko ataco yaramaze batayasomye bashobore kumva ko koko kumbure hari ico yofasha mu Barundi. Murakoze cyane, turizeye ko bariko baravyumviriza kandi batahura koko izi ntumbero, ibintu twashize mu masezerano y'Arusha si ibyo kwankana, ni ibyo kunga abarundi, ariko nk'uko Kiki yabivuze bisa naho atana kimwe cyakozwe. Rero hari hageze yuko bitondera neza aya masezerano, cyane cyane ijya protokole ya mbere. Nosaba ko boyisoma neza bakayumva bakayitahura, kuri iki kigabane kijanye no kugwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko, ivyiyumviro byo kwicana, ivyiyumviro byo gutana, kudasubira kuba abarundi, birahari bikwiye. Bashatse bongeremo n'ibindi byo kubaka, byodufasha cyane. Murakoze. Murakoze cyane Kiki Daniel kubona mwitavye ubutumire bwacu, kandi nizere ko no ku munsi wa mbere tuzoba turi kumwe kugira tubandanye n'ano masezerano ya Arusha. Murakoze kudutumira muri kino kiganiro, no mu kindi nimwaduhamagara turahari, tuzobitaba nta kibazo. Jewe akantu kamwe nohereza ko nuko nohanura urungano rwacu, ini generation yuko tungana canke abandi bose bashobora kuba bumva ko bakeneye kumenya kwitwararika cyane gutegura akazoza k'igihugu k'Uburundi bwacu, ko badategerezwa kwirengagiza akahise, kuko n'abafaransa barayivuga ko pour passer à la page suivante il faut se rassurer qu'on a bien lu la précédente. Amasezerano y'Arusha ari mu rukurikirane w'ibyakahise, dutegerezwa kumenya, tuyahereye ko tugasubira inyuma tukamenya ibyaranze Burundi, tukamenya Burundi buzima bwigeze kubaho, tukamenya n'ibibazo byabonetse n'inyishu abandi batoye, gutyo tugasimbira mu gutegura canke mu kwifuza akazoza bishoboka. Hari uburorero bwinshi bw'abantu batwaye, na cyane cyane nk'intwaro zaje inyuma y'umwaka wa 2000 zaraguye mu makosa zitumwe no kutamenya iby'imbere vya kera canke kahise uko kabayeho n'ibibazo byagiye bibaho. Uno munsi twategerezwa ko yaba hari ibintu byagiye mu ngiro byinshi muri ibi aya masezerano yavuganye, ubu tuba turiko turahangana no kubaka Burundi bukaba bwiza, kubaka amagorofa, guteza imbere igihugu n'iki, ariko turacyafise ibibazo byategezwa kuba byarakemutse. Uno munsi abantu bakigenderamwo bikibaraje ishinga, kandi byari ibintu by'igihe gito byari guhera tugatangura bishasha. So nta handi hantu dushobora
gukura ubumenyi nk'ubu atari mu gusoma atari no mu gutanga intererano zacu. Twosaba rero ko abantu bumvirije kino kiganiro bafise ibyo bunganira bafise baterera ntibitinye babitange tubikorere ko kugira ngo dutahure kumwe aya masezerano dutahure kumwe akahise bityo tubone gusimbiza dutera tuja imbere. Murakoze cyane. Murumva yuko bose babahamagarira gusoma amasezerano yarusha ko batayafise ugiye kuri Google urashobora kuyatelecharger kuri Google urayabona wanditse accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi ego. Reka nabashimire mwese mwakurikiranye kino kiganiro. Ndabibutsa ko bino biganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mu bisanga kuri Westatu akaburungu itorero akaburungu org no kuri Facebook na YouTube itorero Burundi. Ndabashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Yves yari mu buhinga bw'ibyuma arakenuye na Joe Frank Ndizeye nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye naho gutaha. Hey hey Remesha magazine 20 mu ngingo 8 zasinyiwe muri 2 mu kwezi kwa 8 igenekerezo rya 28. Usomye neza mu gihimba ca kabiri ibigane bitarenga ntibirenguke 2 ingingo zitarenga 22 havuga demokarasi n'intwari bereye imigambwe amashirahamwe n'ibindi amatora inzego n'ubwigenge bwazo n'ivy'intwaro ufata kibanza niho biri. Ingingo y'indwi mu kigabane ca kabiri isaba watewe kutarenza ibiringo 2 n'ibitigiri vy'ubwoko mu ngingo 2 ntivyari kurenza imyaka 10 kuva muri 2 ntivyakozwe kandi turengeje 20. Ubandanije usoma ayo masezerano ucubona ko adasa n'ibindi vyegeranyo. Imana yiduha abatware b'inyankamugayo bakayisesangurira ku mugaragaro. Ubu tuba twaribagiye ivy'imishamirano abazitesheje baba barasubijwe mu zabo. Bisaba gukumira umuzi w'urwanko ukarekera inzego mu bwigenge bwazo umurundi akishira akizana mu mutekano. N'amasezerano ashimbere kunywanisha abacurika bayakoresha mu kutwankanisha baduhimiriza badahengeshanya kutujyanisha tukarana ku mugono bashaka kudukamisha. Intumbero yayo niyo kudusubiza hamwe nta terambere ryacu tudakoreye hamwe kanatsinda iyo tuva twagera twonse rimwe tubime amatwi twifatira inzira y'ubumwe. Vyanka bikunda twemere kuba Barundi ibere ryarayaze ntibizosubire kuba ukundi uko bikose dusangiye twese inkomoko. Abangushi bazanye ivyiyumviro vy'ihonyabwoko babidutemwa babanje kutwoza ubwonko. Iryo shano ryatikije inganda nk'inyonko abakirifise bateye ubwoba gusumba inkoho niyo bazotubera intambamye y'amahoro. Uwutemugo yo bamamutiza umuhoro aho kabikabishe tukiyugumure tugacira imoso. Uwakazanye yaguye mu kiyaya ca Rumonge yapfuye yimanitse hariya hafi yo ku nkombe. Twaraburi abacu mu binogo rusangi ukuri nyako kuvyabaye bishigwe mu migambi habuze ingo bene wacu bave mu makambi duha agaciro abagwaniye intwaro rusangi. Harageze ko bashira ibigwanisho hasi abarundi bose vyiza boja mu bigwati. Intambara igezeho n'iterambere rwagasubira twifurije amajambere kanatsinda yarezwe n'abakurambere. Byose vyoshoboka mu gihe hatagiye imbere bamwe mu bakoze ibyaha ndenga kamere yamara nibo banye bitanganiza imbere. Amasezerano yanka gukumirana agatekanya uko impunzi zitahukanwa agatumirira guhagarika intambara. Ikibazo c'igisoza carakayobera abahinga guhirika ubutegetsi vyamiriwe kure. Vyinshi vyari gukorwa mu ntwaro mfata kibanza imbere y'amakungu yasinywe n'imigambwe. Ibiganiro bihoraho vyoduteza intambwe nitwayabwiwe neza ariko na yacu bayasinye Arusha ariko yasinywe n'abacu. Uwayishure yabonyemwo inyishu zacu
bibazo by'Uburundi igihugu cacu uyagwanya yo batazi canke se wacu birashobora ko atazi yo twavuye iwacu tugashirwa n'abangushi mu bitari vyacu dushaka gusubira mu vyacu hamwe n'abacu wamugwe mva makungu nuzu dufashe iwacu hari ivyaha bitabarirwa vyakorewe iwacu mu mingo yose no mu bice byose by'iwacu kwimena igihute vyatunaniye hamwe n'abi iwacu kuko abaduhekuye saba handi n'abi iwacu kuko nk'ako twabisezeranye n'abi iwacu vyanditse neza mu kigabane ca mbere cayo amasezerano yasinye imbere y'abakunzi bacu mu kigabane ca mbere ingingo ya 6 agace ka 10 ku bwacu ni kuko isentare itaje ngo itunganize abacu amakungu n'akarere dufashe dutekane iwacu dusome naho twabibujijwe n'abakuru bakabitunyegeza turubahutse gusoma turubahutse gusoma tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze kurikirana ikiganiro tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nago twayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namubufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko unteze intambara iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.